Inkuru yihuta cyane muri kano kanya idushikiye nuko hari gihangange gihejeje kwinjizwa ibohero rimwe kandi rikomenga mu gihugu cy'u Burundi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Intumwa yatugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye. Harimwo igisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'agateka kazi na muntu. Muri aka kanya inkuru ejeje gushirwa ahabona. Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega yarayinjijwe ibohero rikuru rya Bururi. Mu nkuru iheruka twabagajeje ko twababwiye ko hari kutumvikana mu bihangange bikomeye cyane mu rwego rw'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho umwe mu polisi bakomenga mu gihugu cy'u Burundi kandi abarizwa muri cercle de généraux, no kuvuga wa mugwi w'abagenerali wa mugwi bihangange vy'ipete rya generali ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariwe generale Muranunge, ariwe general major de police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, asanzwe kandi ari cegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. We yariko yipfuza ko nyeganyega yore kugwa. Uyu mupolisi nkuko twabigarutse ko general major de police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya asanzwe afata nyeganyega nk'umuhungu we mu vyakazi. Uwo kandi kabari we yama agaragaza gukingira komiseri nyeganyega mu mabi yose yamakora. Binavuga yuko ari we yama amusabira mitation, no kuvuga kumwunguruza akamushira hatandukanye kuko aho yaca hose yamakora ikibi akabana nabi n'abanyagihugu nkuko amakuru adushikira abivuga. Inyuma rero yuko kutumvikana, bamwe n'abandi bakomeye kandi mu rwego rw'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bo basavye ko nyeganyega yofatwa nawe agahanwa. Aba barahiye bararengwa ko adashobora kurekugwa kuko ngo amakosa amaze gukora akaba ari menshi kandi akabategerezwa guhanwa kuko yaba ruwunda aba yarahanywe kera. Nabo bakagenda bavuga ko na General Bunyoni yafashwa agapfungwa nubwo wewe ivyaha yagirizwa bidafite aho bihuriye n'ivyo uyu Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega yagirizwa. Nkuko amakuru adushikira abivuga, Moise arakaza bataziranyeganyega aragirizwa gushaka gutobera abafise akaboko ko hejuru mu gisata kirabana no gutanga ibitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega rero inyuma y'izo mpari zose zabaye hagati y'ibihangange bikomeye mu gipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaraye yinjiye ibohero rikuru rya Bururi. Nituzi ko nawe yoba yaracira urubanza nkuko vyagenze ku bakozi be baherutse gufatanwa igitoro c'amagendo. Gushika hirya yejo hari kuw'Imana igenekerezo 17 kwezi k'umunani uyu mwaka w'2025 nyeganyega yari mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Nkuko amakuru abivuga kandi bizwi na benshi, nyeganyega yarakoze amabatavugwa mu makomine menshi y'u Burundi aho yarongoye igipolisi. Uyayisha abanyagihugu benshi ariko we ntiyigeze bibazwa, akigamba ko ashigikiwe n'abategetsi bo hejuru barimo na President Varisito Ndayishimiye. Muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza hari abo yishe abagiriza urudandazwa rwa magendo rw'ikawa, none nawe yinjiye umunyororo yagirizwa urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro. Tugarutse kuri iki kibazo c'ibitoro, benshi barazi kiki ari ikibazo cacanishijemwe abategetsi benshi batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2022 ubwo arengewe Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere. Nico kintu ca mbere yoba yarapfuye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Inyuma y'umwaka wa 2022 aho arengewe Bunyoni akuriwe ku butegetsi vyabandanije kunyuka, ndetse President Varisito Ndayishimiye ubwiwe arivugira ko igitoro acifatiye mu minwe. Ntivyatevye igitoro kirabandanya kubura. Imyaka 2 n'amezi biraheze atagitoro kirangwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bamwe bikanavuga ko batangwe kumenyera ivyo kugenda n'amaguru. Kuri leta ya Gervais Nderakobuce naho vyarunyutse rwose, ndetse n'abandi bakavuga yuko kimwe mu vyo Gervais Nderakobuce barapfuye na President Ndayishimiye harimwo ibirabana n'igitoro nanone, aho General Gervais Nderakobuce we yifuza ko ishiramwe Interpetrol ryamye rizana igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi no ku butegetsi bwa President Nkurunziza ryobandanya rikizana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe kandi amakuru haravuga yuko ishirahamwe Prestige ryegukira umutambukanyo w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ari ryo ryonyene rifise isoko yo kuzana ngaha mu gihugu cy'u Burundi igitoro. Navyo bikaba bivugwa yuko amafaranga yose abagenewe kuzana igitoro akurwa mu banki nkuru y'igihugu BRB
mu madolari y'abanyamerika, ayo nayo ntawuzi aho anyikira. Hakaba ari ikiganiro turiko tubategura mu mwanya uri imbere tuza kubageza ko cyane cyane kubirabana n'ingene Angelina Ndayishimiye ndetse n'umuryango w'umukuru w'igihugu baterura amafaranga menshi y'amamiliyoni y'amadolari muri BRB bakaja kuyakoresha ivyabo bishakiye. Ni ikiganiro cakozwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika nkuko tuza kukigarukako. Muri kano kanya rero Christophe Manirambona batazira wa Kenya ivyiwe vyananiranye inyuma yo gusabira uwo afata nk'umuhungu we mu vyakaza ari we Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega kure kugwa abandi bapolisi ibindi bangange mu gipolisi ivyo bikarahira bikarengwa ko adashobora kure kugwa. Muri kano kanya rero Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega yarayinjijwe ibohero rukuru rya Bururi, aho ngo nawe asanze abandi yagiye arashirisha mu munyororo mu bihe bitandukanye nkuko amakuru adushikira abivuga. Si Moise arakaza wenyene kandi yafashwe kuko kandi muri kano kanya bivugwa yuko komiseri Colonel de Police Havyarimana Jean Bosco nawe amaze gufatwa agafungwa. Uyu aragirizwa iburwa irengero ry'umunyagihugu muri Nyabikere mu ntara ya Gitega. Bamwe batese koko mbega CNDD-FDD yobigire yikubita gashi mu Rwanda inkozi z'ikibi ntawe ubizi. Uwo mukomiseri benshi batazira Bosco Businde arongoye igipolisi muri komisariya Nyabikere mu ntara ya kera yahoze yitwa Karusi, akaba afungiwe mu gasho ka police judiciaire nawe ibujumbura. Uyu niwe yarashe abayoboke ba Zebiya ibusinde mu mwaka wa 2013 ari naho havuye ako gatazirano ka Businde. Turabigaruka ko imbere muti none uyu munyagihugu ari mbega koko uyu mukomiseri amaze kuvuga mu bwicinyi bwinshi azohanwa. Reka tubanze twibutse ivyashikiye uyu munyagihugu. Uwo munyagihugu yitwa Daniel Ndimuminwe yaba ku mutumba Nyabikere zone na komine Nyabikere wo mu ntara ya Gitega. N'ijoro ryo kwigenekerezo 11 Myandagaro uyu mwaka wa 2025 hagati y'isaha imwe n'isaha zibiri uwo munyagihugu yaragiye mu nzu y'uburiro restaurant y'uwitwa Jean Marie, aho yarasavye ibipfungurwa ariko yajeje gufungura yasanze amafaranga afise adakwiye haburamwo igihumbi kimwe. Daniel amaze kubura ayo mafaranga haciye haduka impari. Mwene uburiro Jean Marie acatangura gushwana na Daniel nawe amusaba ko yorindira umuntu agira ze kumurihirira ico gihumbi. Hadaciye akanya Jean Marie yaciye atora telefone hamagara urongoye igipolisi muri komisariya Nyabikere ari we komiseri Jean Bosco Havyarimana vyemezwa ko yari umugenzi wiwe. Uwo nawe yaje atazambaye n'abapolisi bamugendanira acashika ahuragura amahiri wa munyagihugu Daniel yaramukubise gushika aho acika ari intere. Ntivyagarukiye ngaho komiseri yaciye afata Daniel aja kumupfungira mu gasho iwe ariko amushikanye mu gasho yagumye aremba kuko yari yakubiswe bikomeye. Muri iryo joro nyene komiseri yaciye abwira abapolisi biwe babiri harimwo umwe yamugendanira ko bonyarukana Daniel ku ivuriro ryaho Inyabikere. Abapolisi nabo baciye bamwuriza ipikipiki, umwe aranyonga undi agenda yiyegetse Daniel bamutwara ku ivuriro Nyabikere. Bashitse igihe cy'isaha 3 zo mwijoro. Umuganga ari kwizamu yarabonye ko bimurengeye kuko Daniel yari yaremvye cyane acasaba ko abapolisi bamunyarukana ku bitaro bikuri Karusi. Abapolisi baciye basubiza Daniel ku ipikipiki baragenda bavuga ko bamutwaye aho ku bitaro vy'Ikarusi ariko ntibigeze bashikayo. Ntawuzi yo bashize wa munyagihugu gushika ubu ntawuzi irengero ryiwe nkuko vyemezwa n'amasoko yacu. Uwo munyagihugu rero amaze kuburirwa irengero abanyagihugu baragiye kubaza komiseri Havyarimana Jean Bosco ariko acasigura ko umunyagihugu yatorotse abapolisi muri iryo joro batazi yari. Ivyo navyo vyakiriwe nk'ibinyama koko abapolisi bari bamufise ku ipikipiki ari babiri bikaba bitumvikana ukuntu yari kubatoroka ikigeretse ko kandi yari indembe cyane kuko no ku ipikipiki umupolisi yagenda mwiyegetse. Ntivyari gukunda rero ko abatoroka. Inyuma y'amatohoza yakozwe amasoko yacu yemeza ko umunyagihugu ashobora kuba yacikaniye mu nzira kuri ya pikipiki hama abapolisi bagaca bamuta ahantu hatarashobora kumenyekana nko mwishamba. Ivyo vyemezwa nuko gushika ubu abapolisi batashoboye kuvuga aho ahari uwo munyagihugu. Tumenyeshe ko uwo umwe mwene uburiro Jean Marie we yaciye ahunga. Ivyo rero vyatumye komiseri Havyarimana Jean Bosco acatumwa ko kwisigura Bujumbura ariko yoba yagumye adenderekanya
adendekeranya ko atazi uwo munyagihugu iyo yagiye ngo kuko yatorotse abapolisi. Ivyo rero bitaranyuza bariko baramwumviriza, hacafatwa ingingo yo kumupfungira mu gashoka police judiciaire i Bujumbura. Muri rusange abanyagihugu barashima kubona uwo mukomiseri yapfunzwe, bagasaba ko bitohereraho ubutungane bwo bandanya kugira umuryango w'uwo munyagihugu utunganizwe, hongere kandi herekanwe iyo bashize uwo munyagihugu. Nkuko amakuru abigaruka ko kandi uyu, reka tugaruke kuri kahise gato ka Colonel Havyarimana Jean Bosco afungiwe muri police judiciaire Bujumbura. Mu kwezi kwa Ntwarante umwaka wa 2013 nkuko amakuru dufisa bivuga, ku mutumba wa Businde komine Gahombo mu ntara ya Kayanza mu ndinganizo ya kera, abayoboke ba Zebiya bararashwe batagira gitabara. Ico gihe Havyarimana Jean Bosco niwe yari imbere n'abapolisi yararongoye mu kurasa abo bayoboke ba Zebiya, ubwicanyi bwiyamirijwe n'isi yose. Ibintu vyari biteye ubwoba kuko abo bayoboke ba Zebiya baraswa bamanitse amaboko hejuru, bahindukije imigongo, benshi barapfa kabakamizwe n'ingoma. Ni naho haciye hava ko kazina k'agatazerano ka Bosco Businde. Akazina yatazuwe na bagenzi be mu gipolisi kubera nabo bumbiwe n'ubwo bwicanyi yarahejeje gukora. Ico gihe kandi leta yarashimiye cyane iyo ntwazangabo ko yakoze neza cyane mu kugandagura abo bayoboke ba Zebiya, kuko Edouard Nduwimana ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mu gihugu. Ico gihe yaciye amenyesha ko hahejeje kuboneka abamaratiri, acagirwa ko ashimira abo bapolisi ko bagize neza. Ijambo ryabaje cyane abarundi kubona leta ishikiriza ayo majambo imbere y'imivyimba y'abantu. Ariko igitangaje nuko ico gihe ntwazangabo Havyarimana Jean Bosco yafashwe irafungwa kanya gato icirarekurwa nkuko atacigeze kiba. Ica yibandaniriza amabanga yiwe, eka ntivyanabujije ko agoma duzwa ipete kuko ico gihe yari afise ipete rya komanda, mu nyuma aja ku ipete rya Lieutenant Colonel, uno munsi akaba ageze ku ipete rya Colonel. Colonel Businde ni ntwazangabo yagirangwa n'amabi menshi cyane, aho no mu mwaka wa 2021 yakubise bikomeye imbonera kure mu Gatunguru i Bujumbura, aho kwa kuzica vyose bivuye ku ntureka hagati yawe nabo bavukana n'izo mbonera kure. Benshi bari biteze ko iyo ntwazangabo icanwa, ariko vyarangiye atakibaye. Ico gihe yari ntwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel yakorera muri Jemeri gatatu muri Sokarati. Gushika yarazwi nk'intwazangabo ikarira canke isohotera cyane abanyagihugu aho muri komisariya ya Nyabikere, ariko bakabura aho bavugira canke bakabura gitabara. Ibituma benshi bibaza nimba koko ubagiye gwanwa kuri uwo munyagihugu yaburiwe irengero canke ko azohava arekugwa nkuko vyama. Nico kibazo benshi bariko baribaza muri kano kanya. Ayo makuru arabana n'igisata c'ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu ntagarukira ngaha gusa, kuko hari uruhigi rudasanzwe ku munyagihugu yitwa Ntwari Jean Marie, ubugizi bwa nabi nyuma yo kunyagwa parcelle. Mu nkuru yashizwe ahabona kwigenekerezo ya 31 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025 haratabarijwe umuryango wari koranyagwa parcelle nimero 14 Avenue ku Nkiko muri quartier Rohero ya kabiri zone Rohero komine Mukaza wo mu gisagara ca Bujumbura. Iyo parcelle yegukira umushinga ntaye Simbeshere Simo aherutse kwitaba Imana mu kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka wa 2025, ariko akaba yasigiye ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana ivy'umuryango umwana wiwe w'umuhungu Ntwari Jean Marie. Intandaro ya vyose nkuko vyari vyashikirijwe na amanyanga yakozwe mu butungane bwa Mukaza bikozwe na Larissa Kaneza arongoye sentare ya Mukaza afadikanije na Vitali ntibaboneka mu gukora amanyanga, bemeza ko iyo parcelle bayiguriye umuhisi Simbeshere Simo amafaranga miliyoni 800. Izo zose bakaba bari babishashijwemwo babifashijwemwo n'umushinga w'amanza Jimmy niyo mukiza. Ivyo rero vyari vyatumye abana bowe muhisi bagerageza kwiyamireza ayo manyanga, ubona ko nayo mafaranga yavugwa atari yigeze aja kuri konti yo Mutama. Abo bana bakomoka kuri Simo baciye bitura inzego zitandukanye. Muri Ruhuhu mu mwaka bari barituye umushikiranganje w'ubutungane yahahora Domena Banyankimbona. We havuye yatuma ko Vitali abumviriza bose. Umushikiranganje yarahebuje Vitali amubwira ko ivyo vyakozwe bitabaho, aho abana bararemye ariko nta canditse yigeze asohora. Aho nyene muri Ruhuhuma uyu mwaka babana barituye Gamariyeri inkuru nziza arongoye senare nahinyuzwa Cour Supreme, nawe nyene yarahebuje Vitali.
nyuma y'ivyo vyose cyagiye gutangaza abarundi nuko kwigenekerezo ya 2 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka Vitali Ntibaboneka yaciye aza kubomora amazu ari muri parcelle yitwaje inzego z'umutekano. Aha amakuru dufise akemeza ko hari bihangange mu butegetsi vyari ko bishaka parcelle ari navyo vyatumye umugambi wo kwinyaga ushoboka. Abasigwa babura gitabara ahubwo baca batangura guhigwa kugira ngo bagirirwe nabi. Inyuma yo kubomora amazu muri iyo parcelle amasoko yacu akemeza ko haciye hatangura uruhigi rudasanzwe kuri Ntwari Jean Marie yari inkasamuragwa w'amatungo y'uwo muryango, aho haciye hashigwaho umugwi w'abakozi b'iperereza baguma bashaka kumenya aho yoba ari kugira bamugirire nabi kuko ari wafise impapuro zose zemewe n'amategeko ziranga iyo parcelle. Gushika ubu Ntwari Jean Marie aratabarizwa kuko atagikozwe ashobora kugwandagurwa nako kagwi k'ibihangange kateguye kongera gashira mu ngiro umugambi wo kunyagiwa parcelle. Ibi bintu birababaje mu gihugu kigengwa n'amategeko. Imiryango myinshi bandanye nyagwa amatongo yabo bikozwe n'akagwi kari ku butegetsi. Ubutungane burorera ivyo tubandanya kwiyamiriza no gutera ivyatsi ngaha. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyende subscribe canke s'abonner ne buteri wafyina ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ntumpuza TV rero Imana yabazegera mu kuba vyanyu vya misose muriko murakora.